Ego nk'uko biri uyu munsi turi kw'igenekerezo rya 11 Ruhuhuma umwaka w'2022. Jewe ni Emmanuel Harerimana. Tukaba turi mu ntara ya Cibitoki, komine Buganda, zone Gasenyi, umutumba wa Gasenyi Rirare. Twagomba kuvuga ku bijanye na klima y'uyu mwaka w'uburimyi, uyu mwaka wa 2021 ushira wa 2022. By'ukuri nko ku kintu kijanye n'uburimyi twavuga yuko umwimbu atari mwiza cane bijanye n'ukuntu imvura yagiye igwa nabi, ntiyaboneka ku rugero rwiza rushimishije kugira ngo noneho ibiterwa bironke amazi akwiye. Kubw'ibyo isezo kirtirere yo kurima yatanguye neza. Twatanguraniye ku gihe ciza, imvura yatangiye kugwa mu kwezi kw'icumi, naho hari mu mpera nko mu matarike 20 z'ukw'icumi. Bimaze kugenda uko, abarimyi twari twiteguye kurima bishimishije, twariteguye amasizi n'ibindi, hasigaye ko dushiramwo imbuto gusa. Bimaze kugenda uko, imvura yaraguye neza yibanze, turabona yuko imvura gatasi yabonetse, duca turasohora imbuto turatera. Tumaze gutera ukwezi kwa 11 tukugezemo, imvura isusa n'iyikata gato, ariko nuko byagenze uko karamamira gake gake, ibiterwa bikaronka akabombera, ariko ntiyagwa ku rugero rushimishije. Uko iminsi yagenda yiyongera niko imvura twaguma tubona ikirere hejuru mu kirere haduteye amakenga, ndetse tukanavyumva no kw'iradiyo hirya no hino ko mu burere bwinshi bugize iki gihugu cacu c'u Burundi atamvura iriko irahaboneka. Bimaze kugenda uko twarakurikira no kw'iradiyo tukumva barya batumenyesha amakuru ajanye n'ikirere, bakatubwira ati mu ntara z'uburengero bimeze uko ejo aho bukera imvura izogwa mu ntara za Cibitoki, Bubanza, Bujumbura, tugaca twirirwa twiteze iyo mvura. Ariko mu kurindira nigishika ayo makuru twumvise kuri abo bamenyesha amakuru batumenyesha amakuru ajanye n'ikirere, byarashika iyo mvura ikagwa mu makomine atuzengurutse se canke mu burere butuzengurutse, ariko muri aka karere kacu ugasanga ntihaguye. Bimaze kugenda uko byarashika yongeye kugwa ikagwana n'urubura, noneho rwa rubura rukaza ruje konona bya bindi byari bisigaye bikinanase, nubwo byaba byagenje byabuze imvura. Urubura rero rumaze konona izo ndimiro ziritu nk'ibiharage byari bigeze mu gihe c'urushurwe n'urubimba, ruca rurakubitanga rusiga ari sasika. Nk'umwimbu w'ibiharage nta kintu cabonetse. Ibigori navyo nubwo byasigaye bivanye n'ubushuhe bwinshi bw'izuba, bigaca bikorana na bya bikoko by'imfunya, ibigori bica navyo nyene birasinzikara, kuko iyo hariko haragwa imvura zirya mfunya ziragabanuka. Zimaze kugabanuka rero umwimbu uragenda neza, ariko iyo hari ubushuhe imfunya ziriyongera zigaca zisinzikaza ibigori. Siritu nko ku mwimbu w'ibigori n'ibiharage nta
muri iyi sezo kiritirere y'uyu mwaka turabona yuko utazoba mwiza cyane paraporo yo mu myaka iheze dusize inyuma. Yego nuko byakomeje kugenda, ubu naho tugeze mu kwezi kwa ruhuhuma, turiko turitegurira turimira impeshi. Yego ubu umwe wese ariko yirukanga araba yuko yoshobora kurekipera umwimbu yatakaje muri aka gatasi, kugira ngo noneho arabe yuko muri iri rima ry'impeshi hobaho akarusho se canke iciyongerako paraporo yo mw'irima ry'agatasi. Yego nuko rero turiko turabikora kandi turabona hirya no hino, tukongera tukizera turaba n'ikirere ukuntu kimeze, turashobora kugira icizere ko akavura k'impeshi kagiye kuzoboneka. Yego nk'abarimyi twamana ukwizera mu gusohora imbuto no gutanga inguvu. Murakoze.